Mwiriwe neza nanone abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza ngakuri ino mbonesha kure yacu ana yanyu ya Burundi News TV. Ndabahaye mwiriwe mwese, ndanabahaye ikaze ko batwumviriza muri ano masaha. Turi kwa gatandatu igenekerezo rya mbere ukwezi kwa gatatu 2025. Ndabahaye mwiriwe mwese aho tugiye kurabira hamwe amakuru agendanye nyene n'umutekano, politique, diplomasi ndetse n'ibindi biriko biravugwa nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino mw'isi. Dore ingingo nkuru tugiye kugaruka nyene mu bigendanye n'aya makuru akomeje kugenda aravugwa. Mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, umunyabanga mukuru umugambwe CNDD-FDD ariko aritabira amakoraniro agiye atandukanye ndetse akaba akomeje kumvikana ariko arashimira Imana cane. Uwo munyabanga mukuru umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD Nyiriteka Reverend Kuriyo nkuko bikomeza kugenda bigaragara arakomeje kwitabira amakoraniro mu nyuma y'ikorero aherutse kugaragara mu ruhame kwa kane w'indwi turiko turasozera, aho yari yitabye ikoraniro nyene ry'umugambwe CNDD-FDD mu mashengesho yo gusozera ukwezi kwa Ruhuma. Nkuko bisanzwe biramenyekana nyene mu mugambwe CNDD-FDD baritegurira amashengesho ya buri kwezi kuri ku munsi wa kane rero nyene yo gushimira Imana kubyo yabagejejeho nyene nkuko vyoma bigaragara. Amakuru akomeza kugenda atugeraho cange amakuru akomeza kugenda aradushikira akaba agaragaza neza yuko ngaha muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi abanyagihugu bamwe batari barizera yuko amagara ya Reverend Kuriyo yaba yarakize canga se yoba yifashe neza. Mu bigaragara nkuko bigaragara mu masanamu ndetse n'amashusho amwe namwe yaragiye arafatwa ngaha ku mbuga ngurukana bumenyi, birerekana ingene rero nyene yoba yaratoye imitende, ariko kandi mu rundi buryo rero biraboneka yuko atambaraga nyinshi afise, ndetse benshi baremeza neza yuko ya majambo yiwe akanganya yajyaga akoresha nyene ashobora kuba yo yagabanya. Icyakora yavuze yuko nyene ababanyi cane begereye Burundi bariko barashaka guteza akaga Burundi canga se guteza ingwara mu Burundi, abategura ndetse akababwira yuko rero barasabwa kwitonda kubera yuko uzoherahira kwinjira nga mu Burundi ngaradobya umutekano mu Burundi arabasesa nguyoze nyene ashobora kuzohura n'ibara remere cane. Mu nyuma y'iko rero n'ubundi abategetsi mu Burundi harimo nk'umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abanzi mu Burundi Brigadier General Gaspard Baratuza, ndetse n'abandi bategetsi bamwe na bamwe nyene biboneka yuko nyene baba bariko baratanga akarorero ku bigendanye n'ingwara ishobora kwadukira nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Baravuga yuko mu Burundi nubwo hakomeje gututumba icyuka c'intambara, bavuga yuko leta y'u Burundi yiteguye neza ndetse igisoda c'u Burundi kiteguye neza. Mu nyuma y'iko kandi hatanzwe itegeko riturutse kwa Reverend Kuriyo umunyabanga mukuru umugambwe CNDD-FDD nkuko amakuru akomeza kugenda atugeraho cange nkuko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Abatari bakeya bakaba bemeza neza yuko nyene itegeko yaratanze ryo gukora uruzitiro ku mipaka imwe n'imwe irahuza Burundi ndetse n'igihugu cibanyi c'u Rwanda, Burundi n'igihugu cibanyi ca Kongo na cane ku mipaka kuva za Buvira, za Rusizi ndetse n'ahandi hose. Bikaba biboneka yuko leta y'u Burundi yabikomeje kwitegura ingwano. Imbonera kure nazo rero zirafise ubwoba ko zishobora kurungikwa mu ngwano isariye yose, mu gihe bivugwa yuko rero zosabwe kongera gukaza imyemenyerezo yazo. Ibi birateye amakenga abanyagihugu. Turagaruka ku majambo ahejeje gutangazwa n'umunyanga mukuru umugambwe CNDD-FDD, aho yavuze yuko abanzi b'u Burundi bariko barashaka gutanguza intambara ku Burundi bategerezwa n'ubundi kwiga kuri kasi ku Burundi bakaraba iburyo ingene igisoda c'u Burundi cyubakitse ndetse n'uburyo gikora, ku buryo rero nyine bashobora kuba bomenya uburyo rero igisoda c'u Burundi kitwara. Turagaruka kandi ku bigendanye n'ingwano zikomeje kugenda ziragaragara muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Harakomeje kugaragara ingwano ziremere cane zishobora kwangiza byinshi. Hari amakuru menshi ariko aravugwa mu karere. Mwiriwe neza mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza aho muherereye mu bice bigiye bitandukanye, mwese ndabifuriza kumererwa neza, ndabifuriza wa gatandatu mwiza. Ndabahaye ikaze mwebwe mwese kandi abatwumviriza muherereye mu karere k'ibiyaga binini,
abari ku mugabane w'Uburaya, Asia, Australia, Amerika ndetse n'andi hose, mwese ndabahaye mwiriwe mwese, ndanabahaye ikaze ari ubwa mbere ngaha, ndagusaba ipyo ndi kwanditse sabone kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu. Ikaze kuri mwebwe mwese, amakuru n'ibiganiro byacu tuyatangurire ngaha muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi, ahakomeje kugenda haravugwa byinshi. Ndabashuje bato abari mu Burundi mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, abatwumviriza na cane bari mu gisagara ca Bujumbura, abari mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, abari mu bindi bice bigiye bitandukanye cyane nko mu makaritsiye, abatwumviriza bari mu bisagara bimwe na bimwe ndabahaye ikaze, abari mu karere k'ibiyaga binini ndetse n'Iburaya ndabahaye mwiriwe mwese, epsyo ko anditse sabone kugira tubane umunsi ku munsi. Umunyanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverend Ndikuriyo mu nyuma y'ikorero nyene avuye kwivuriza mu makungu, nkuko biboneka arakomeje za mvugo ziwe ziba ugwanko, ndetse akaba akomeje kugaragaza neza yuko Burundi bwo bwiteguye ingwano. Umunyanga mukuru n'ubundi umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi nga mu Burundi nyiriteka Reverend Ndikuriyo yarongeye kugaragara nyene mu ruhame nyuma y'imisi myinshi cyane arembeye mu makungu, nkuko bigaragara. Murazi yuko nyene yaragiye kwivuriza i Nairobi mu gihugu ca Kenya, ndetse akaba yaragiye nyene no kwivuriza mu gisagara ca Dubai muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, nyuma guturuka nyene mu mpera nkuko byoba bigaragara, nkuko bikomeza kugenda bigaragara, aho aheruka kugaragara Ndikuriyo yarafashwe n'ubugwayi nyuma yo kwitabira inteko rusange y'umugambwe CCM muri Tanzania cyangwa Chama cha Mapinduzi hari kwigenekerezo g19/02/2025 yatorewemo rero Perezida Samia Suluhu Hassan nk'umukandida uzohagararira mu matora uwo mugambwe uri ku butegetsi n'undi muri Tanzania. Byaravuzwe ko Reverend Ndikuriyo wari rero muri koma n'ubundi yarajyanywe kuvurirwa mu bitaro bya Nairobi muri Kenya, mu bitaro byizwi nka Aga Khan, ndetse birarangira yoherezwa ku mugabane wa Asia kuko biboneka mu gisagara ca Dubai muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Mu mashengesho ya CNDD-FDD yarabaye igenekerezo rya 2025 Ruhuma 2025, Perezida Evariste Ndayishimiye yaremeje ko Ndikuriyo agwaye nyene kandi ko akomeje nyene kumusengera kugira ngo abashe kuba yokera neza. Evariste Ndayishimiye asanzwe ari umuyobozi nyene w'urwego rw'inararibonye rw'uyu mugambwe uri ku butegetsi, ragize ati Satani ariko arakora ibishoboka byose kugira ngo nyene atuvangire, kubera ko rero umunyamabanga mukuru aragwaye, ndasaba rero agumyabanga bose gukomeza kumusengera. Nyuma y'amezi hafi abiri atagaragara mu ruhame, Reverend Ndikuriyo yaragaragaye nyene mu masengesho ya CNDD-FDD asozera ukwezi kwa Ruhuhuma 2025. Yarabaye kuri uyu wa kane nyene ari kumwe n'umutambukanyi wiwe nyene n'abayobozi barimo Evariste Ndayishimiye. Uyu ngo bivuga ko yari yarahawe ishano cyangwa isumu nkuko byuma bigaragara, ndetse bikanemezwa neza yuko yiba yarahawe uburozi na bamwe mu begereye Evariste Ndayishimiye mu rwego rwo kugira ngo bashe kuba bomwikiza, dore ko rero haravuzwe amakuru nyine avuga yuko Reverend Ndikuriyo yo bashaka gusubirirwa n'ubundi nyine bivuga ko ari uwo Evariste Ndayishimiye yoba yaragennye. Amakuru akomeza kugenda atugeraho cange amakuru adusumira akaba avuga yuko ibikomeje kugenda bigaragara, biboneka yuko ibikomeje kugenda biradushikira. Biboneka yuko nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi hashobora kuba hari indyane mu mugambwe, ndetse aho Evariste Ndayishimiye yo batifuza gukomeza kubana n'iki gihangange muri politike y'u Burundi nkuko biboneka. Abatari bakeya rero baremeza neza yuko nyene kuba n'ubundi nkuko bikomeza kugenda bigaragara Evariste Ndayishimiye aragiye aragirana amatati na Reverend Ndikuriyo ku buryo byaragiye biratera impungenge abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD, ndetse na nyuma yo gukira biraboneka yuko abategetsi bariko barishishanya, nubwo duherutse kuraba nyine amasanamu bariko barahoberana. Ndikuriyo kandi niwe watanguje iri sengesho arashimira abanyamuryango ndetse n'abanyamabanga n'abagumyabanga bose ba CNDD-FDD n'abarundi muri rusange kuba batarahengeshanyije nyine agaciro, badahengeshanya guhanana agaciro amajambo abaca intege bakumvira abayobozi babo cange indongozi zabo.
yabashimiye kandi imyitwarire bafise rero mu gihe bariko bitegurira neza amatora rusange ateganyijwe muri Kamena 2025. Ati bagumya banga imyitwarire yanyu irashimishije, murabizi mu bihe by'amatora rero haba guterana amajambo, haba kwinubirana, ubu n'urugendo rero rusanzwe nyine abantu benshi murasanzwe mubizi. Reverend kuri yaragizwe umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD muri 2021 numwe rero mu bafise ijambo rikomeye cyane nga muri politike y'u Burundi, ndetse Variso ndayishimiye umunsi ku munsi abafise ubwoba bw'uko rero nyine isayire yose ashobora kuba yotembagazwa ku butegetsi. Inkuru zivuga ku bigendanye n'itsembagazwa ry'ubutegetsi bwa Variso ndayishimiye nga mu Burundi zihora ziravugwa kenshi cyane, aho biboneka yuko abatari bakeya bashobora kuba bofata ingingo iremereye cyane, ingingo ishobora kuza gutuma nga mu Burundi haboneka cyangwa se hakagaragara ibikorwa bimwe na bimwe bitari byiza, nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Gushika ubu ngubu rero bamwe baravuga yuko n'ubundi uko byagenda kose Reverend Kuriyo yoba yagarutse. Hari bamwe bavuga yuko kandi Reverend Kuriyo yoba ashobora kuzohagarika za mvugo ziwe, imvugo zikakaye, imvugo ziteye ubwoba, imvugo ngovuga yuko nyine ari akamaramaza. Mwijambo ryiwe nyine yashikirije abagumyabanga nyine ngaha n'ubundi ngaha nyine Igitega, nkuko biboneka abagumyabanga ndetse n'abanyamabanga b'umugambwe CNDD-FDD yavuze yuko abanyagihugu badakwiriye kuba bo kwikanga ngo bikange intambara, dore yuko rero yavuze ko ngaha muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi atangwa nitegerezwa kuza kuhaba. Yavuze yuko kandi n'ubundi Uburundi bwiteguriye neza, bufise igisoda gikomeye ndetse gifise giciye akenge, gifise imyimenyerezo ihagije ndetse natomoye. Yavuze yuko bafise n'imbonerakure, abanywanyi b'umugambwe n'ubundi uri ku butegetsi CNDD-FDD bazwi nk'imbonerakure, ugwaruka ruzwi nk'imbonerakure. Yavuze ko kandi bafise ibikoresho bihagije, ndetse yaranavuze yuko bafise ubutasi ku buryo umuntu ari we wese adashobora kuba yoza kwikorera ibyo yishakiye nga mu Burundi. Mu misi iheze yarasabye bamwe mu basirikare n'imbonerakure gukomeza umutekano na cane cane ku mbibe z'ibihugu barahana nabyo nyine arimo nk'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ibiriko biraba mu gihe mu Burundi akomeza kugenda haragaragara ibikorwa bimwe na bimwe bigaragaza abanyagihugu ko rero bafise impungenge, abanyagihugu ko bafise nyine impagarara nyine mu bigendanye n'umutekano ushobora kuza kuba mukeya nyine muri kino gihe. Mu gihe rero umwari M23 ukomeje kugenda urasatira ibice byegereye imipaka y'u Burundi, biravuga yuko abarundi nabo bakomeje kugenda barisukirana hana cane mu gisagara ca Uvira mu rwego kugira ngo babuze umwari M23 nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Tugaruke ku ntambara yo muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Inama nshingamateka nyine y'Ububirigi yaraye yemeje integuro y'icemezo c'ibihano ku gihugu c'u Rwanda. Inama nshikiranganje y'Ububirigi yaraye yemeje integuro y'icemezo irasaba ko u Rwanda rugofatirwa ibihano by'ubutunzi ndetse na gisirikare kubera uruhara rwago mu ndwano irabera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Integuro y'ici cemezo resolution nyine cyangwa resolution kiragizwe n'impapuro 11 yashikirijwe nyine n'umushinga amateka n'ubundi yitwa Mutier Ngoyi, umubirigi yamuka rero muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ava ku mugabane w'abasocialiste. Yemejwe n'abashinga amateka bose bagize iyo nama nshinga amateka y'Ababirigi. Muri iyi nteguro kandi icemezo ciswe ica 76 abashinga amateka b'Ababirigi barasaba cane ko rero amasezerano yo gufashanya hagati y'u Rwanda no mu Bubiligi yasinywe ku igerekerezo g'19 ukwezi kwa Ruhuhuma 2024 yohagarikwa. Isaba kandi ko rero nyine gufashanya mu bya gisirikare n'u Rwanda byohagarara vuba. Ikindi iyi nteguro kandi isaba nuko rero hoba ibiganiro byo kubuza u Rwanda gushorera nyine mu mahanga ibiva rero mu butare ndetse no gufatira ibindi bihano abategetsi b'umuhari w'inyeshamba M23 nkuko bigaragara. Isaba kandi u Rwanda gukura abasirikare bago muri Kongo mu maguru mashasha abe nuko rero nyine imfashanyo kubari mu kaga mu burere nyine burimo intambara mu buseruko bwo Kongo yonyarukanwa vuba nkuko bigaragara. Umushinga
amateka Mutiebe ngo yarateguje iki cyemezo yarabwiye iturukanyirizo ry'amakuru yacu yuko nyine ngo kwemeza integuro bije rero kubuza u Rwanda icyo yise kuvogera ikindi gihugu nk'uko biboneka. Ndizeye ko n'izindi nama rero nshinga amateka z'ibihugu bya Burayi rero bizofata ivyemezo nk'ibi ngibi kugira ngo tugondoze u Rwanda kuva muri Kongo. Ibihano bibaye byinshi rero byozotuma u Rwanda rugondozwa rugatahana nyene abasirikare bago bari muri Kongo nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Ibi kandi nubwo biriko biravugwa gutya, ndetse igihugu cibanye c'u Rwanda kikama cyagirizwa kugira uruhara mu gutera igihugu ca Kongo, u Rwanda rurabihakana rukavuga ko rero nyine atanyungu na nkeya rufise mu gutera Kongo, rukavuga ko rero icyo rwakoze ari ugushira ingamba z'ubwirinzi. Ici cemezo cy'inama nshinga amateka y'Ububirigi kandi kiraje inyuma y'uko rero leta y'u Rwanda ifashe ingingo yo guhagarika ibyo gufashanya n'Ububirigi, aho rero u Rwanda rwagiriza Ububirigi n'ubundi guhengamira ku ruhande rumwe rero mubera muri Kongo. Ubwongereza nabwo nyine buraherutse gutangaza urutonde rw'ibihano bugiye rero gufatira u Rwanda mu gihe rero atantambwe rwotera mu byo rusabwa, harimo rero kuvana ingabo z'u Rwanda ku butaka bwa RDC nk'uko bigaragara. U Rwanda ruragirizwa cane ko ariko rero rufatiye umuriro inyeshamba za M23 zimaze rero kwigarurira uturere tutari duke mu ntambara za Kivu ya ruguru ndetse na Kivu ya epfo kuva zitanguje iyi ngwano mu mpera za 2021. Zivuga ko rero zigwanira uburenganzira bw'abanyekongo b'abatutsi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda hamwe n'izindi nkehwa, ariko kandi banavuga yuko rero biteguriye gufatikanya n'abandi banyekongo bose, bakanavuga yuko kandi bo badarobanura abanyagihugu bamwe. U Rwanda rwamye ruhakana ibi birego rwagirizwa na leta ya Kongo. Ibihugu bitari bikeya, amashiramwe atari makeya harimo ubumwe bwa Buraya n'ishiramwe ONU, rwo rero rukavuga ko rufata ingingo yo gukingira umutekano warwo. Rwagiriza ahubwo leta ya Kongo rero gufasha inyeshamba za M23 zigizwe rero n'abahutu ziragwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Ibyo nibyo bitangazwa na BBC. Ibyo RDC nayo yamiriza ikavuga ko ari urwitwazo rwa Kigali kugira ngo ibandanye ubunyonozi bw'amatungo y'icyo gihugu. Leta ya Amerika nayo rero aherutse gufatira ibihano Lieutenant General Richard James Kabarebe yahoze ari intwanzagabo mu gisirikare cy'u Rwanda ku ipeti rya General, ubu ngubu akaba ari umushikiranganje ajejwe imigenderanire y'u Rwanda n'akarere, ikaba imwagiriza ko rero ari we ahagarariye ubufasha u Rwanda ruhereza M23. Abategetsi b'u Rwanda baragaragaza yuko rero nyine batazokangwa n'ibyo bihano by'amahanga canke by'amakungu, ahubwo bakama bavuga yuko rero ayo mahanga akwiriye kuba yoraba nyine uburyo yobikora, akumvisha n'ubundi Kongo rero ko bakwiriye gukora ibishoboka byose kugira ngo babashe nyine kuba baraba ingene ibintu byoca biragenda neza, bakinjira mu biganiro nk'uko bigaragara. Gushika no mwanya leta ya Kongo iravuga yuko nyine idashobora n'ubundi kuba yaganira n'umuhari M23 nk'uko bikomeza kugenda bigaragara, ndetse abatari bakeya bakaba bariko barasigura yuko iyi ngwano ishobora kuzotuma n'ubundi ibintu byinshi birakomeza kugenda n'ubundi biratosikara ngaha mu karere k'ibiyaga binini. Abategetsi mu Burundi bo barashimangira yuko nyine hashobora kuzoduka ingwano irashika ngaha mu Burundi, mu gihe bivuga yuko n'ubundi mu bice byegereye ibice bimwe na bimwe ngaha mu Burundi hashobora kuza kwaduka ingwano, na cane uburyo umuhari M23 ukomeje kugenda urasatira ibyo bice n'ubundi nkuko bikomeza kugenda bigaragara. Bashimire abanywanyi b'ibiganiro byacu batwumviriza muherere mu bice bigiye bitandukanye, ndizere ko mukomeje kumererwa neza kandi mwumviriza amakuru n'ibiganiro byacu. Tugaruke mu kanya turabira hamwe ayandi makuru akomeje kugenda aravugwa, na cane ibiriko biravugwa mu karere k'ibiyaga binini.